neza n'urusangi rwa demokarasi arya yose twasanuye barundi mwe n'urusangi rwa demokarasi birya biti dutera mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi dutera mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi amabungo tugwiza mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi amavoka duteragira hose n'urusangi rwa demokarasi amabarabara twakoreye neza n'urusangi rwa demokarasi arya yose twasanuye barundi mwe n'urusangi abanyamuhuta abanyagitaza abanyamubone murakoze mwikomera amashi kuri uno munsi uri hejuru ngaha muri ino zone ya Gitaza ku mutumba wa Mubone muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge aho twaje kugira ngo twifatanye na mwebwe bene gihugu mu ntumbero y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho yafashe ingingo abona yuko abene gihugu mutotamba mwirorera abona yuko buri wa gatandatu indongozi zo ku rwego rwo hejuru zo kwifatanya n'abene gihugu mu ntara 18 no munsi zigize igihugu cyacu Burundi ni muri iyo ntumbero twaje ngaha kugira ngo twifatanye n'abanyamuhuta muri iki kivi rusange tukaba dukenguruka ingene twasanze mukeye dukenguruka ingene twasanze muri ku kivi kandi mubinezererewe turakeje rero indongozi zanyu turakeje buramatari n'abamufasha turakeje mistanderi n'abamufasha turakeje mwebwe mwese bene gihugu mwitavye bino bikorwa ibikorwa nk'ibi ni ibikorwa by'igihugu ni ibikorwa by'abarundi bose iri barabara ko kwitira barabara ry'imigenderanire mugabo ridasanzwe muriko murasibura murabona ko ari barabara ry'akamaro aha hejuru mu migwa hasanzwe haba bene gihugu ahantu rero haba abantu hategeza kugira amabarabara kuko igihugu cyacu Burundi ko kiratera imbere murazi ko mu bitaro hari za Rusehabaniha ngaho umuvyeyi yafashwe n'imbanyi murabona ko bitokoroha ingene mu mushikana kwa muganga iri barabara rero ritahari murumva ko hoba ingorane nico ciza ko cyo guca amabarabara benaye kugira ngo umwene gihugu wese agire icamufashije ngaha haramera murimbura mbega niwimbura itoni 5 ata modoka ishobora gushika ngaha uzobishikana ku isoko ngaha mu Gitaza gute uzosanga amafaranga baguhaye ku isoko uyahereje mu bijanye na transport nico gituma gukora iri barabara rero vyega umunyamuhuta wese vyega umunyarumonge wese kuko nta muntu adaca mw'ibarabara n'abanyamahanga bararicamo turabakeje rero mukomere ukivi turi nyuma yanyu ikindi ntogenda navugiye ngaha nashimye nakengurutse ingene sanze ngaha mutekano ingene mumbwiye ko komine ya Muhuta ingene mumbwiye ko intara ya Rumonge itekanye mu mpande zose mubandanye mubungabunga uwo umutekano ngaho Muhuta murazi ko habaye imyaka twawukenye murazi tumaze gukena umutekano nta barabara nk'iri ryashobora gucibwa
nta mwana yaja ku ishuri, zari ingorane gusa. Nitwibagire rero iyo twavuye, tubandana ahubwo tubinderetse, tubinkinzo y'amahoro n'umutekano, kuko nibyo soko ry'iterambere. Aba batwaye kugira bashike ngaha, ndetse natwe kugira dushike ngaha, nuko umutekano uba wiganje. Muzibire rero uwo wese yoba agomba gukwega ingorane. Tugira tujya mu kiringo c'amatora, mwumve ko amatora ari iterambere, mwumve ko demokarasi twinjiyemwo tutagisubira inyuma. Imigambi higanwe atabitsure, hahiganwa amaprograma, hama ubutsinze atsindire bose, maze abandi babandanye bitegura. Iryo ni terambere ry'igihugu. Bene gihugu muri ntara ya Rumonge, bene gihugu muri Muhuta. Ikindi gihambaye, murabona turiko twinjira mu gihe cici. Igihe cici rero ni igihe bamwe batiyumvira kure, babona ko umengo ni igihe c'akaruhuko. Mwirinde iyo migenzo mibi ya kera, aho muci wasanga abagabo ari uvyuka bakambara ikoti bakaja kurondera iyo gwahiye. Muci ni igihe cyo gukora, kuko nta munsi n'umwe umwenegihugu uwo ari we wese adafungura. Nta gufungura rero takoze. Ngaha nduga ngaha nabonye amazi, Imana yarohezagije amazi menshi kandi atemba. Ajya amazi ntimuyapfisha ubusa, ntimuyapfisha ubusa, kuko niyo azobafasha twa turima two mu gikoni, niyo azotuma ca kigazi hajya kiguma gitoshe, niyo azotuma ca gitoki kiguma cama. Ayo mazi rero muyabungabunge, muyabyaze umusaruro, kugira no muci tubandanye turima. Ikindi tugiye kuja mu gishingo, aho abana bacu bagira baje mu karuhuko ko muci. Aba bana bacu b'abanyeshuri bagira baje mu karuhuko. Abo bana n'abakozi bari bamaze umwaka bari kwikivi cikaye n'icigwa. Uno munsi bavyeyi, uno munsi mwebwe murojejwe intwaro, abo banyeshuri baje mu karuhuko nabo mubafate nka nkama mu kubashira ku kivi. Barafise inguvu bakagira n'umutwe, ntibakabe nka bamwe ba kera bumva ko umwana w'umunyeshuri wari muri vakanse wadashobora gufata isuka. Murazi ko igihugu cyacu gihagaze ku iterambere ry'uburimyi. Umwana aje muri vakanse nifatanye n'abavyeyi babandanye bagwiza umwimbu, kuko nabo bazoguma bafungura. Abajeje intwaro babashire hamwe, cyane cyane muri bya bikorwa byo mu kibi abanyeshuri, amakando travail. Abanyeshuri mwiga mu mashuri igihugu cyabubakiye, murabe ko hajya mwigira hatoba hanyoganyoga, kuko nimba hariho ishuri rihengamye murisanure mwebwe nyene mu maboko yanyu. Nimwe muzobona muti iri shuri nitwe turyigiramo. Abajeje intwaro babaje imbere, mufyatura amatafari kugira ngo muzosubire ku ishuri mufise icyo mwaterereye igihugu. Abajeje intwaro kandi n'abavyeyi muje hamwe mu kubigisha akarangamutima k'igihugu, bamenye Uburundi cyari cyo, kuko kugira ngo igihugu cyacu kizobe igihugu, nuko uruvyaro rwacu rumenya Uburundi, rukemenya ko ari igihugu cyabo, rukamenya ko abahari uno munsi bariko bagerageza kugira igihugu gitere imbere, urwaruka ariko ruzobandanya, kugira ngo igihugu twarazwe na ba Mwezi Gisabo, na ba Ntare Rushatsi, na ba Ntare Rugamba, uno munsi kizobandanye kibaho, kuko Uburundi buzokwamaho. Buzokwamaho rero bufise abenegihugu babukunda, bufise abenegihugu babwitayeho, bufise abenegihugu bafatanye mu nda. Mubandanye rero mubungabunga amahoro n'umutekano, mubandanye mufatanye mu nda, mubandanye mubona kumwe ivy'intara yanyu, ivya komine yanyu. Icanyuma dorangiriza ko n'impanuro, murafise indongozi nziza, indongozi ziriko ziritanga kugira ngo komine Muhuta, kugira ngo intara ya Rumonge ibe intara y'akarorero. Bene gihugu mwese ku mpande zose, mutarabanya amoko, mutarabanya imigambwe, mutarabanya imiryango muvamwo cyangwa uburere, mushigikira indongozi. Izi ndongozi mufise uno munsi mwazihawe n'amatora, muzihabwa n'Imana. Ntukarote udendereza umusitanteri,
ntukarote ugomba gutega imitego musitanteri, ntukarote ugomba gutega imitego umukuru w'umutumba, ntukarote ugomba gutega imitego buramatari. Ahubwo mushigikire, umushikigize ibikorwa. Aho ubona ariko aratsitara umuhanure, kuko nawe ikirimo cyowe kizogera. Nta bakuru b'imitumba babiri babaho, nta bamusitanteri babiri babaho muri komine Muhuta, nta baburamatari babiri babaho muri komine Rumonge. Ni nk'uko mu Burundi bwacu atabakuru b'ibihugu babiri dushobora kuvuga. Umutware yamara umwe akagira ingabo n'abahanuzi bamufasha. Nico gituma dutegereza gufasha indongozi Imana yaduhaye mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyacu, kuko mugiye mu bihe byo gutegana imitego muzota umwanya mu gutegana imitego, ibarabara nk'iri ntizo bari gitunganya, ishuri ntizo bari gisanurwa, muce mwaba muri zuguru maze musubire inyuma n'ibirenge. Ni rero kuri ayo majambo ndabakeje neza uwo wese yitavye bino bikorwa rusange, saba ko mwobwira n'abandi ntibaje kukivi nabo ngo bishinge baryamye, kuko abo baryamye mu kanya nibo batora amakoti baca muri rino barabara. Mubandanye rero mushigikirana, mubandanye mwiteza imbere mu makoperative, mubandanye mushigikira kumbure abakitswe n'amagara, mubandanye mwunga ubumwe mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyacu, yo guteza imbere intara ya Rumonge, yo guteza imbere komine ya Muhuta, guteza imbere zona Gitaza, guteza imbere umutumba wa Mubone. Murakoze, Imana ibahezagire.